Nagarutse ubugira kandi nibutse izina surtout abadukurikirana canke abafanzi biwanje yuko ni Christian Kirutimana, izina nahawe n'abavyeyi. Hama filme yacima izina rya Chriton. Hama nagomba ku masene je n'amankina, murabona yuko amasene yiwanje muri filme y'agakino k'ubuzima yuko n'amankire ibintu vy'ibitangaza cane, n'amagerageza kwica abantu murabona. Hama ndagerageza kugira amaje nkanyikisha abantu, naje nyine ubwanje nkahindura umwana. Byose n'amasene n'amagerageza gukina nk'umu acteur burabingora cyane gose ry'amasene. Urazi yuko kunyika canke kwindira umwana yuko si ibintu coroshe. Burya nanje ntimushobora kunyumvira yuko ari kamere kiwanje canke ari byo mbayemwe mu bisanzwe ya ni filme ndi umu acteur. Barashobora kuma amasene atandukanye nkagerageza kuyaviva kuyakina nk'umu acteur nyene. Ari amasene nakinye na Dodo y'Uriro TV. Murabona yuko ujya sene twaragerageje kwikina neza, ariko haba ibintu by'imihari cyane gose kuvyereka ijya sene yaratugoye cyane, yaratuvunye. Dodo yarashitse atevye, turamuhamagara ndamuhamagara ndamubwira ati none bimeze gute, aravuga ati yuko yari afatiriwe na déplacement. Murabona yuko igihe cyo igitoro ko ari kibazo mu bisanzwe. Ego hamarashika turapanga ijya sene nkamerika ukuntu tuzoshobora kubikina. Mbo arabi kubera nawe nyene no mu actrice naramurondeye dukinane nawe nk'umu actrice, yarashoboye kubiviva neza. Urabona yuko yaragerageje gukina. Hama mbo nivyo mu bisanzwe. Je murabona yuko ndi umu acteur, kandi urazi yuko uyo umu acteur umubwiye ati kore iki kintu kanaka aragikora bivanye na scene agomba kine canke cinema agomba kine. Rero mu bisanzwe ndi umuntu atuje mu bisanzwe mu buzima bw'ikira minsi yose, ndi umuntu asenga. Rero bijya bintu mwaba mubona nkanyikisha abantu nkahindura umwana. Mbo ni programme ya filme ipanze yuko yokinwa kujya ni kujya nyene. Kama ingorane nazo tuma duhura ni ibintu vyerekeye induru z'abana, nitwoshobora gukinira hano ari induru, nitwoshobora gukina mu gihe c'imvura. Ubona yuko mu iki gihe ni c'imvura, turashobora gukina filme tutangwe nyene kuri scene imwe ya mbere tukabona imvura iraguye. Bica bisaba yuko duhagarika kwanza turindire imvura ihere. Birashika umusoso gahera imvura ikiragwa, ariko turavyihanganira kwa tuzi yuko uri mu kazi uranavyiza kandi ugahora bibi. Hama cyo nosaba gusa ni kubandanya supportinga, mudukurikirana cyane kuri chaîne yacu ya Inyishu Media, mukurikirana cyane gose yisezo two turabahereza agakino k'ubuzima. Muba mukoze cyane gose.